Dufungure mucete Paulo yandikiye abanyefeso. Icete Paulo yandikiye abanyefeso. Muri iki gice cya 5 duhere ku murongo wa 17 dushikane hepfo ku 21. Nuko ntimube ibipfu ariko mutahura iby'umwami wacu agomba ibyo ari byo. Kandi ntimukaboregwe vino irimwo ubuhumbu. Ariko mwuzure mpwemu. Mubwirane zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivyamwemu, muririmba mucurarangira umwami wacu mu mitima yanyu. Imana data wa twese muyishimire byose imisi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mugamburukiranire kuko mwubashe Kristo. Amen. Kaze mufate ibyicaro. Mbanze ndabaramutse mu izina rya Yesu. Shengero turamukanye tudugije ibiganza duha Imana n'icubahiro. Haleluya. Umwami Yesu abaha umugisha, abagirire neza, abarabe byiza. Ndabahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Tugomba dusangirira ijambo rivuga ngo ubuzima bunengesereye. Ubuzima bunengesereye. Ndagomba tuyage ku buzima bunengesereye. Haleluya. Iyo umwana avutse bamwita uruyoya, ariko umwana agenda arakura uko iminsi ihera, akaba mu rwego umwana nyine ari umwana aziga byose ku bandi, aziga byose ku babyeyi cyangwa abamurera, ataca ashobora kwiha, ataca ashobora kwifasha. Ariko uyu mwana agenda arakura kandi n'abamurera bagumana ivyizigiro bati naho mbona umengo n'uruhinja, naho umengo nyene. Kandi bugiye ureze umwana nubona ko ari karava hari, ntavyo ubona. Burya bamubona niho baza bakubwira yo wakujije, ariko wewe ntiwigera ubona yuko umwana ureze ari karakura. Ariko burya bari karakura, ariko hari igihe ubibona yatanguye kuvuga, yakuze, yateye intambuka aravuga, atanguye kwavura, atanguye gufungura, atanguye kugendagenda. Uko agenda arakura wamutwara muri maternelle haha ukabona yuko vyakomeye, hanyuma muri primaire, hanyuma tubibonera kubigenda biramubako, niho tubona ko umwana yakuze. Haleluya. No mu buryo bw'imwemu nuko turavuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri ni vyankenegwa. Kuvuka ubwa kabiri Nikodemu nivyo Yesu yamubwiye. Nikodemu yari umufarisayo kandi w'umunyabwenge w'ivyanditswe, ariko mwijoro ngo arasoboka aja kwa Yesu. Agiye kwa Yesu ngo aramubaza ngo turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana, kandi atawushobora gukora ibintu nk'ibi uretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramwihweza, arabona ikimuzanye, arabona icyarimwo, arabona ngo naho wewe uri umunyabwenge w'ivyanditswe hari icyo uhajije, naho wewe uri kurambwira ngo ivyo nyene utwo tujambo hari icyo ubuze. Aca mwishura ku murongo wa 4 muri Yohana 3 umurongo wa 4, aramubwira ngo ndakubwira ukuri yuko umuntu iyo atavyawe ubwa kabiri atazobona ubwami bw'Imana. Yashaka kumubwira Nikodemu ati ndazi uri umufarisayo yumva yiteguye kuja mu bwami bw'Imana, ariko nagira ndakubwire ngo inzira urimo siyo. Iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu arumigwa, aravuga ngo byogenda gute ngo umuntu akuza vyaga ubwa kabiri nosubira mu nda ya mama nkavuka? Byogenda gute? Ku murongo wa 5 acaramubwira ngo iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Bisubiramwo bugira kabiri, atavutse ubwa kabiri canke ngo avyagwe n'amazi na mpwemu ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Barabandanya nyene barayaga. Kuvuka ubwa kabiri birakenewe kugira ngo tuzobone ubwami bw'Imana. Muntu uri hano utaravuka ubwa kabiri, nagenda ndakubwire ngo urabikeneye kugira ngo uzubone ubwami bw'Imana.
nuwave wibaza ngo nugusubira mu nda ya mama wawe ngo akuvyare. Oya, na Nikodemu niko yibaza, ariko nukuvyagwa n'amazi na mpwemu, ukemera inyuma yo kumwakira ukabatizwa mu mazi menshi, hanyuma ukemera mpwemu yera yinjiye muri wewe hamwe wamwakiriye akakurongora, hanyuma akakuzura. Haleluya, haleluya. Kuvyaga ubwa kabiri navyo nyene n'ubuzima bumeze nk'ubw'umwana. Iyo umuntu riravutse ubwo bwa kabiri acamera nk'umubebe, hanyuma mugabo agaca agenda arakura. Usomye mu cete cya mbere Paulo yandikiye abikorinto mu gice cya 3, Paulo yarandikiye aba bantu b'ikorinto uhereye kuri uyu murongo wa mbere, arababwira ngo kubwanje bene data sinashoboye kubabwira nk'ab'impwemu, ariko nababwiye nk'abaganzwa na kameremere k'imibiri yabo, nk'abana b'inzoya bo muri Kristo Yesu. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bigumye, kuko mutari bwabishobore, kandi nanone ntimurabishobora, kuko mukiganzwa n'ivy'akameremere kanyu, ko muri mwebwe hari ishari no gutongana, ntimuganzwa navyo, ntimugenda nk'abantu. Uyu Paulo rero yandikiye aba bantu b'ikorinto, yari karabibutsa ati igihe burya naza jewe turiko turaganira, ndiko ndababwira, ndiko ndabigisha, burya sinababwira nk'abantu b'impwemu. Abantu b'imwemu, usomye aka karongo gakurikira, ukuntu yababwira nk'abana b'inzoya bo muri Kristo, ucubona yuko ab'imwemu nabo bamaze gukura. Nibo b'imwemu, nibo Paulo yavuga b'imwemu. Niyabaganirije nk'ab'imwemu, niyabigishije nk'ab'imwemu, ngo kuko bari bakiganzwa na kameremere kabo, aca baganiriza nk'inzoya zo muri Kristo, abaha amata kugira ngo abariyo banywa, kubera abana bato banywa amata. Amata burya agereranywa n'ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana ricoroshe, ariko ngo niyabahaye ibyo kurya bigumye. No mu ijambo ry'Imana hariho ivyoroshe vy'amata, amata nyene kugira abana bashobore gukura, ariko uko ugenda uratera imbere uragaburirwa ibigumye nk'ivyo umuntu akuze. Nta kuntu umubebe umuntu akuze yosubira kuri bibero, boca bavuga bati byari byo byose nikiburirane, nisumwa sinzi cyarimwo. Umuntu yamaze gukura ntiyosubira kuri bibero. Aho ukuze rero baca bamugaburira ibigumye. Nivyo Paulo yari karabwira aba bantu b'ikorinto yuko bagumye baganzwa na kameremere kabo, hanyuma bibabuza gukura ngo bacika b'imwemu. Bene data, Imana idufashe cyane, idufashe gose, tureke kuganzwa na kameremere, tureke ivya kameremere, tuganzwe na mwemu, turongogwe na mwemu, kugira ngo ducike abantu bakuze, abantu b'imwemu. Haleluya. Usomye mu Baheburayo naho 5, yari uwandikiye Abaheburayo nawe yari karababwira yuko ukuntu abakristo bakwiye gukura mu buryo bw'imwemu, bagakura mu vy'Imana. Haleluya. Usomye mu gice cya 5 umurongo wa 11 haravuga ngo tumufizeko, uwabandikiye niko yababwiye, tumufizeko byinshi byo kumuvugako, kandi bigoye isobanura, kuko mwabaye ibitumva. Uwo yari Yesu bariko baravugako, ariko aravuga ati burya ndafise byinshi nobabwira kuri uyu mugabo, ariko wapi, biragoye isobanura, nimwo bitahura, kubera mwabaye ibitumva. Naho mwari mugeze ku murongo wa 12, naho mwari mugeze kuba bigisha, kuko mumaze igihe kirekire mwiga, mukwiye kongera kwigishwa namwe nyene ivya mbere vy'itanguriro vy'ivyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata, sukugaburirwa ivyo kurya bigumye. Ku murongo wa 13, nuko uganzwa n'amata abataramenya ivy'ijambo ryo kugororoka, kuko bari uruhinja, ariko ivyo kurya bigumye
ni iby'abakuze bafise ubwenge maze kubwo kwama babukoresha bumogorera gutandukanya ikibi n'iciza. Amen, haleluya. Uyu muntu nawe yandikiye abaheburayo, arabandikira yuko bari bakwiye gukura. Aravuga ngo mumaze igihe kirekire mwigishwa, ikimbuza kubabwira amajambo akomeye nuko mwabaye ibitumva nimushobora kubitahura. Arababwira ngo mumaze igihe mwari mugeze ku rugezo mwoba bigisha, ariko noneho mwahindutse abatungwa n'amata, mwahindutse abatangura kubwirwa ivya mbere by'itanguriro, ivya mbere byo kubaha Imana, ivya mbere byo kugororoka. Nivyo mwahindutse abigishwa navyo, nibyo mwahindutse abakeneye kugaburirwa ivyo by'abana vy'inzoya. Nawe nyene urumva yarababaye kubona hari abantu badakura mu buryo bw'imwemo. Bene data, nagira ndababwire ngo turakwiye gukura mu buryo bw'imwemo, turakwiye kuva mu bwana. Yesu ashimwe. Turakwiye kuva mu bwana tugakura, tukarengana ivya mbere, hanyuma tukegera imbere. Usomye mu gice cya 6 niko havuga ku murongo wa mbere, haravuga ngo turengane ivya mbere vya Kristo, twegere imbere dushike ku gutunganywa gose. Nimuze turengane uvy'ubujambo buto buto, ivya mbere vya Kristo byo kuvuga ko Yesu yapfuye akazuka, nivyo, ariko turengane ivyo, twinjire mu mabanga akomeye, twinjire mu gutunganywa gose. Haleluya. Aho niho tuzoshika kuri bwa buzima bunengesereye. Kunengesera nukuvuga ngo byuzuye binengesereye hamwe bakomye gatoya bica biseseka. Bisigura ngo ubuzima bwuzuye mugabo hariko n'utundi turenzeko. Haleluya. Ubuzima bunengesereye urabukeneye, nanjye ndabukeneye. Kandi imyaka umaze wiga, imyaka umaze waramwakiriye nk'umwami n'umukiza, aho wari ugeze naho kuba umuntu anengesereye, naho kugira ubuzima bunengesereye. Haleluya, haleluya. Arabandikira muri kino cete twasomye aha mu Banyefeso, arabandikira ngo nuko ni mubi bipfu, ariko mutahura ivy'umwami wacu agomba. Mubwira neza haburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivyamwemu. Nimuboregwe vino irimwo ubuhumba, ariko muboregwe mwemu yera. Kandi muba bama bashima muri vyose kandi imisi yose. Hanyuma ikigeretse kuri ivyo mukoreranire, mwitwararikane. Haleluya. Icyambere yahereyeko ngo ntimubi bipfu, ariko mutahure ivy'umwami wacu agomba ivyo ari vyo. Inzira yo gushika muri ubwo buzima bunengesereye, inzira ya mbere, inyuma yuko wavutse ubwa kabiri, inyuma yuko wavutse ubwa kabiri ukaduga ukagaburirwa amata, ukaduga ukagaburirwa akabuyi, ukava mu twamwa dusyeye, ukaduga ukagaburirwa umuceri, ibiharage, hanyuma bakaguha ibigufa navyo ukabihekenya. Inyuma yaho rero ntubigipfu, menya ivy'umwami wacu agomba ivyo ari vyo. Ikintu natahuye muri aya majambo ni iki? Ni cyuko mu bintu byose bigenda bitubako Imana ibiriko iravuga. Nimuze dutahure imvugo y'Imana. Ibintu byose bitubako Imana ibiriko iravuga. Icyo yashaka kubabwira yavuga ngo ntimubi bipfu, mushikirwe niki, mushikirwe na kiriya, mubi bipfu mugume mufyuye amaso, muje mu vyo kwidoga, muje mu vyo kurira, muje mu vyo kwicurikira. Oya, nimubi bipfu, tahura kubibabako vyose ku munsi mutahura icyo umwami wacu agomba icyo ari cyo. Burya abari karavuga
mbega ushikiwe n'ibintu vyiza Imana ibiriko iravuga, ushikiwe n'ibiteye ubwoba Imana ibiriko iravuga. Yagomba rero ngo ntimusamare, nimube nk'ibijuju, nimube nimutahura imvugo y'Imana. Mbega nibiki bikubayeko icarutuze umenye neza utahure mbega Imana igomba kuvuga iki, ibi bintu bimbayeko Imana igomba kuvuga iki. Kumbure hari igihe ibintu bikubako ikabigomba ko wihana, hari n'igihe ibintu bikubako Imana ikabigomba kuva mu kibanza wari urimwo ngo wegere imbere mu byo gutunganywa gose. Hari igihe ibintu bikubako Imana ikabigomba kusubizwamwo intege, gutegwa intege, ukava mu byo kuguma byo kwiganyira byo utegwa intege hanyuma ubandanye urugendo. Haleluya, haleluya. Mu bitubako vyose ntubigipfu, utahura ivy'Imana igomba ivyari ivyo. Iyo niyo nzira ya mbere yo kugira ngo tuduge tugende turashika mu buzima bunengesereye. Ikigira kabiri arababwira ngo nimuboregwe vino irimwo ubuhumbu ariko mwuzure mpwemu yera. Haleluya. Icya kabiri turasabwa kuwuzura mpwemu yera, apana gutunga mpwemu yera gusa, oya atwuzure, atwuzure, yuzure muri twebwe. Kuzura mpwemu yera nayo ni nzira itujana ku buzima bunengesereye. Mwuzure mpwemu yera, nimwuzure mpwemu yera. Mbega hamwe mwizera mwibaza yuko mpwemu yera mutamuhawe? Hamwe mwizera mpwemu yera mwaramuhawe. Icyari gikwiye igikurikira nuko wuzura, ukuzura mpwemu yera. Mpwemu yera rero kugira kuzure urareka kumuzimya ko mpwemu yera waramuhawe. Kumbure waretse kumwuzura kubera wagiye uramuzimya, wagiye urareka kumwumvira. Oya, mpwemu yera ari muri wewe, mwumvire. Ejo niyakubwira ngo reka kuja hareke, ejo niyakubwira ngo kora iki gikore, mpwemu yera umwumvire. Iyo ugira ni imigenderanire myiza na mpwemu yera aratinda kuzura muri wewe, ugasigara utwagwa na mpwemu. Haleluya, haleluya. Ugasigara utwagwa na mpwemu. Erega nimwibuke yuko ikivyawe na mpwemu ni mpwemu, ikivyawe na mpwemu ni mpwemu. Uko kuvuka bwa kabiri tuba tuvyawe na mpwemu. Rero tuba dukwiye kuba impwemu, tukuzura mpwemu yera. Tumaze kuzura mpwemu yera, igice kikurikira ni imigenderanire myiza hagati yacu, bica bituma tugira imibano myiza hagati yacu. Iyo tubonanye rero ntavyo kuvugana nabi, iyo tubonanye ntavyo gutukana, iyo tubonanye ntavyo kwidoga. Oya, duca dutangura kubwirana zaburi zisunitswe na wa mpwemu twuzuye. Duca dutangura kubwirana indirimbo. Haleluya. Kubwa wa mpwemu azisunitse ari muri twebwe, amatazirano akaba ari yava muri twebwe ariko arasunikwa na wa mpwemu yuzuye muri twebwe. Haleluya, haleluya. Si ibyo gusa, tubonanye amashimwe, amashimwe. Mwene data nuze kumurandura umutima, ushime muri vyose. Tumenyere gushima muri vyose, tumenyere gushima, dushime Imana muri vyose. Nico ngwa tugombako tuba bama bashima, tuba bama bakenguruka ngo Imana data wa twese tuyishimire vyose imisi yose mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Abantu bamaze kumenya ico Imana igomba muri vya bindi vyababako barashima, barashima kuko barayishimira. Baca baba muri iri jambo ryo gushima imisi yose mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kuko wamenye ngo Imana muri ibi igiye yari kiranyigisha iki, yari kiranyigisha kiriya. Haleluya. Ugaca ukenguruka. Aba bantu nibo bandi bavuga bati ikintu kikikubako uca uvuga ngo ntawubizi igituma iki kintu kinjeko, ntawubizi. Wosanga
ugatangura ukiyumvira ugatuza kandi ugasenga ukabaza n'Imana kubera iki ibi bintu bibaye, kubera iki bigenze gutya, kubera iki bigenze gutya, ugaca uyishimira umaze uwabitora utarabitora ukenguruke. Urazi muri ayo mashimwe ejo cyangwa hirya y'ejo ushobora kubitahura. Hari n'igihe Imana ireka ukabitahura haheze imyaka akaba ari utahura, kumbe Imana yashaka kumbwira ibi, kumbe Imana yagomba ko bimeruku, burya bya bintu byambaye ko ereka bwa bundi byaranyegereje Imana, kumbe Imana yagomba ngo negera Imana, yona arahakuye inkomezi, ugaca utangura ukavyibuka. Uri umuntu yicujije, erega utanguye kwicuza, murazi yuko utanguye kwicuza utabugisenza Imana, utanguye kwicuza no kwidodomba, nibikunda gusenga, nibikunda ko wegera Imana, nibikunda. Ariko ndakwinginze reflexe ya mbere nkabera buzuye mpemu yera, tukibona ibintu bibaye vyiza dushime. Mbega mwari muzi ko hari n'abaronka vyiza ntibashime, akishinga gatwenga gusa, atelefone umugenzi, urazi byabaye, kwicara ngo avuga ati Imana ndicaye, burya ngira ndagushimire ido nito, ngira ndagushimire ibi bintu wankoreye. Nayo kwicara ugashima mu bibi hoho ndazi ko bibagora muri benshi, ariko burya cyari kidukwiriye nugushima. Byagoranye tugashima, wahomvye ugashima, wungutse ugashima, wabuze ugashima, waronse ugashima, wamanitse imbabura ugashima, ukavuga ati Imana ndagushimiye wagombye ko nisonzesha. Reka rero uyu munsi namanitse imbabura ndawuhindura uw'amasengesho, ndawuhindura uwo gusenga, ndawuhindura uwo kuzura ubushobozi wo gusenga, wo kwegera Imana. Hanyuma ugaca utangura ukaja imbere y'Imana ugashima. Uzoyageza hagati ingemu yashitse, uzoyageza hagati amafaranga yashitse. Haleluya. Aba bantu rero bamenye ivy'Imana igomba, abantu buzuye mpemu yera barashima muri byose. Izi nzira zibiri ni nkenerwa kugira ngo twuzure mpemu yera, bambe kugira ngo tugire ubuzima bunengesereye. Haleluya, haleluya. Nimuze duhinduke kugira ngo tunengesere. Nivyo Pawulo yahanuye Abaroma, nivyo yahanuye Abaroma, arababwira ngo ntimwishushanye n'ivy'iki gihe, nimuhinduke gose, mugire imitima mishasha. None ko mwavutse ubwa kabiri, ko mwavutse ubwa kabiri mukizera uwo mwami Yesu, bigata ko mwemu yera kabari muri mwebwe, nimuhinduke gose. Nimuba bama barongogwa na kameremere, baganzwa na kameremere. Kameremere kavyutse, nimba waratukana imbere yuko wakira Yesu, uranda mu kutukana. Kameremere kavyutse, nimba wararementanye imbere yuko wakira Yesu, wa muri kurarementanya. Kameremere kavyutse, ishavu rigumaho, kandi witwa ngo warakiriye Yesu, witwa ngo mpemu yera ari muri wewe. Arababwira ngo nimwishushanye n'ivy'iki gihe. Ivy'iki gihe ni ishavu, n'inzigo, n'ugwanko, n'ishari, n'ugutukana, no ku nivyo bihari, ariko nimwishushanye navyo. Kandi niwabona umugenza mezuko, mutera ibitugu, wopfuma ugenda wenyene. Hakugendana n'umugenzi adatuma uhinduka gose, hakugendana n'umugenzi aguma kwandukiza ko muguma muri kameremere. Wopfuma uheba, bopfuma bakwanka, ariko uri kurarondera guhinduka gose. Haleluya. Uri kurarondera ko umutima wawe woba mushasha. Muhinduke gose, mugire imitima misha, ngo niho muzotahura ivy'Imana igomba ivyo ari vyo. Burya nibikunda ko tuzotahura ivy'Imana igomba tudahindutse gose. Duhinduke, dutunganywe gose, twemere, duhingugwe, twemere, twegera Imana. Ivy'Imana itagomba ko tubandanyamwo tubireke, kuko burya Imana iravuga. Hari igihe ibona ati uyu muntu agumanye na kanaka nazotera imbere mu buryo bw'imwemo, ikakongorera, ikakubwira, nawe ukigira uwejo, mugenzi wanje no muheba, twamba tujya kuri plage, tuza gusangira kuri anifu, tusangira kabrochette, no muheba. Imana igomba kumuheba kugira ngo uhinduke gose. Hanyuma niho uzoza uratahura icyo Imana ikugomba ko mu bintu byose bizokubako. Haleluya. Uko niko uzoza uratahura ivy'Imana igomba.
niwagerageza ukareka iby'iki gihe ugatandukana navyo hanyuma ugahinduka gose ukagira umutima mushasha uzomenya ivy'Imana igomba. Hanyuma burya icyo Imana igomba rero umaze kumenya ivy'Imana igomba ucubigenderamwo wa mpwemu yera akaba ari wakurongora ukabibamwo kuko ivy'Imana igomba ubitahuye. None nk'ubu Imana ikubwiye hari cyagushikiye igomba ngo wihane nk'akarorero ntubikore, urumva nyene uba wakomantaje umutima aho nuhave wibaza ngo Imana izoguma iguhishurira izoguma iguhishurira icyo yashatse kuvuga mu bintu byose bigenda bikubako nibikunda. Birasaba yuko tumaze gutahura ivy'Imana igomba tubibamwo tukabigenderamwo tukumvira mpwemu ivyo ariko aratwongorera tukabigenderamwo. Ikindi kigira gatatu cy'inzira itujana mu kunengesera gose nukuguma muri Yesu tukifatanya akaramata tugashinga imizi muri we. Muri ico gihe tuzoca tunengeserezwa no kumubamwo. Mu yandi majambo tube muri Yesu, mu majambo make tunengeserezwa no kumubamwo tukifatanya akaramata tugashinga imizi. Apana kuba ntaho mpagaze, uwo nawe ni dawe niwe bise ntaho mpagaze. Oya ntukabe ntaho mpagaze nka papa, oya nube naho mpagaze, shinga imizi muri Kristo. Apana kuguma utambamira iburyo utambamira ibumoso, oya shinga imizi muri Kristo. Ugera ahantu uvuga ngo naho goba urupfu canke ubugingo canke abamarayika canke ingwara canke ibyago canke ibiki ntakizontandukanya n'urukundo rubonegwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Kuko hari abantu bakira Yesu nibaragame ngo banutse bahagize ukweka. Aha nta muntu n'umwe waje kuraba, waje kugira ngo urabe Kristo. Kandi cyo baciza nuko tuza hano duhanze amaso Kristo, tukaza hano tuje kuraba Kristo, tuje kubwirwa amakuru ya Kristo, tuje gukurira muri Kristo, tuje gushikamishwa n'amajambo y'Imana tuhasanga muri Kristo. Haleluya, haleluya. Shikama, reka kuguma ugenda ugaruka, oya shikama mu nzu y'Imana ushikame, mw'ijambo ry'Imana ushikame, ube muriwe. Usomye mu Bikorosayi 2 umurongo wa 3 haravuga ngo muri we niho itunga ryose ry'ubwenge n'ukumenya ryahishijwe. Igituma dukwiye gushikama muri we, igituma dukwiye gushinga imizi muri we, igituma tunengeserezwa no kumubamwo nuko muri we n'itunga ryose ry'ubwenge n'ukumenya byahishijwe. Haleluya. Byose byahishijwe muri Kristo. Umurongo wa 6 hanyene mu Bikorosayi 2 haravuga ngo nuko nkuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu abariko mugendera muri we, mushinze imizi muri we, mwubakwa muri we, mushikamishijwe n'ukwizera nk'uko mwigishijwe murushiriza gushima. Haleluya, haleluya. Mwumvise nk'uko mwakiriye Yesu abariko mugendera muri we, ko mwakiriye Yesu nimugendere muri we. Hanyuma muce mushinga imizi, abana kugendera muri we gusa, mushinga imizi hamwe atawo kumatura, hamwe ataco kumatura muri we, hamwe ataco gutandukanya nawe. Mwubakwe muri we, ugenda urubakwa kugira ugenda urakura ubinzu yo mu buryo bw'imhemu yubakitse neza. Haleluya. Ubinzu yo mu buryo bw'imhemu yubakitse neza. Mwubakwe muri we, mushikamishijwe n'ukwizera nk'uko mwigishijwe, kandi muri byose mugende murushiriza gushima. Haleluya. Umurongo w'9 uravuga ngo kuko muri we ariho haba ukunengesera kose kubumana mu buryo bw'umubiri. Umurongo w'10 kandi munengeserezwa no kumubamwo. Ni umukomera amashi basi Yesu. Yaje akemera ko tumubamo akatwiha
akemera kuba muri twebwe, muri ino mibiri ikozwe mu ibumba ry'imbombovu, ikozwe mu ibumba ibumba urazi ko ritanakomera gose, akemera kutubamwo. Tunengeserezwa rero no kumubamwo. Niwe mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose. Haleluya, haleluya. Kumubamwo nimuze tugumemwo. Mugani we wa muririmbye ati gumamwo, gumamwo, mugumemwo, gumumubamwo, guma muri Kristo, kuko niwe mutwe w'ubukuru bwose, niwe mutwe w'ububasha bwose. Haleluya, haleluya. Hari handi habivuga neza. Usomye mu gice cya mbere, ku murongo wa 15 haravuga ngo niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura y'ivyaremwe vyose. Wumviriza rero aya majambo ngo kuko muri we ariho vyose vyaremewe, ivyo mwijuru n'ivyo mwisi, ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icubahiro, uri ubukuru, uri ubwami, uri ububasha, byose vyaremwe nawe, biremegwa kuba ivyiwe. Haleluya, haleluya. Umve rero Yesu dukwiye kugumamwo. Nta kuntu woba muri Yesu ukamumatamwo ugashinga imizi muri we, woreka kunengesera. Ubukuru bwose buri muri we, icyubahiro kiri muri we, ubwami buri muri we, intebe z'icubahiro ziri muri we, ubwiza buri muri we. Haleluya. Ububasha buri muri we. Twabonye ngo n'ubwenge bwose buri muri we. Byose Imana yabinyegeje muri Kristo Yesu, kugira ngo abamubayemwo bashobore kunengesera, kugira ngo abamubayemwo bashobore kubaho buzuye, bakwiye, bafise ubuzima busesekaye. Haleluya, haleluya. Ubuzima bunengesereye buraryoha, buraryoha, buraryoha. Yesu ashimwe. Haleluya. Yandikiye Abanyefeso naho mu gice cya mbere umurongo wa 21 yarababwiye ukuntu Imana yamushize hejuru. Imushyira hejuru. Imana yamushize hejuru cyane, hariko ka cyane. Yamushize hejuru y'ubukuru bwose, y'ububasha bwose, y'ubushobozi bwose, n'ubwami bwose, n'izina ryose rivugwa. Haleluya. Nta kuntu woba muri we ngo ureke kunengesera. Yashizwe hejuru cyane. Imana yamushize hejuru cyane. Nyanicubahira Imana yacu. Erega yahashizwe n'utazohamukura, kuko yaravuze ngo yamushize hejuru cyane y'ubukuru bwose, ubwami bwose, ububasha bwose, n'izina ryose. Atari muri kino gihe gusa. Erega handitse ngo si muri iki gihe gusa, ariko no mu gihe kizoza. Nukuvuga ngo Yesu ubukuru bwiwe n'ububasha bwiwe n'izina yahawe rirengeye amazina yose, sibizoherera aha nitubivuga cyangwa ngo tuvyizere uno munsi gusa. Oyaye, nitwashikana hariya azoba ari hejuru y'ubukuru bwose n'ububasha bwose. Haleluya, haleluya. Tubaye muri we rero tuzonengesera. Ubu bukuru natwe tuzoburonkako, ububasha, ubushobozi. Haleluya. Kuba muri we, ubwiza, icubahiro, kuba muri we. Haleluya. Naco tuzobura. Haleluya. Ahubwo tuzonengesera gose. Haleluya, haleluya. Gumamwo, gumamwo, gumamwo. Muri Yesu niho turukira, muri Yesu niho tubokera, muri Yesu niho turukira, muri Yesu niho. Gumamwo,
Yesu niho turukira, muri Yesu niho tubokera, muri Yesu niho turukira, muri Yesu niho tubokera. Gumamwo unengesere, gumamwo ugira ubuzima busesekaye, gumamwo ugira ubuzima bwuzuye. Haleluya. Kandi niwaba mu buzima bunengesereye n'abandi bazobimenya kuko biradeborda n'abandi bakabimenya. Mwahura bikadeborda ukababwira zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivyamwemu. Oya nubabwira insaku, oya nubabwira ibina, oyaye ubabwira indirimbo n'amatazirano y'ivyamwemu. Gumamwo nimwahura n'abandi uzobabwira amashimwe, bizomenyekana n'amashimwe. Yo erega hewe twarumvise ngo baragukuye mu kazi. Oya nukuri ndashima Imana, nishimwe Imana yabigize ibibona. Hari ahandi neguriye heza haruta hajya nahora, hari ibindi neguriye bidasanzwe biruta bijya nahoramwo. Haleluya, haleluya. Tubwirana ivy'amashimwe iyo turi mu buzima bunengesereye. Haleluya. Yandikiye Abanyefeso 3:19 nikigira kane. Yindi nzira igira kane ituma tuba mu buzima bunengesereye nukumenya urukundo rwa Kristo rurutuko rwomenywa. Kumenya urukundo rwa Kristo nukuvuga ngo kurutahura neza, ugatahura ivy'urukundo rwa Kristo. Uko hari habwiye abantu babivuga ku munwa, bakabivuga ku munwa. Oya, birasaba yuko ubitahura kuruta uko abandi babitahura. Haravuga ngo mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa, ngo mubone kunengeserezwa mushitse ku kunengesera kw'Imana kose. Haleluya. Ivy'urukundo rwa Kristo basha nimuze ivy'urukundo rwa Kristo turondere kubimenya, turondere kubitahura. Erega nabato ubu tuza gace bijanye n'urukundo rwa Kristo. Ushobora kuvuga ngo urazi ivy'urukundo rwa Kristo haba namba. Jewe numva ndiko ndisengera, Mana ume gutahura ibijanye n'urukundo rwawe, ivy'urukundo rwawe ume kubitahura. Ko nitwabitahura tuzokundana, natwe tuzoca tuba oblige yo gukundana. Uzosanga biri mu maraso gukunda mwene data, akuvuma takuvuma uzomukunda niwatahura neza ibijanye n'urukundo rwa Kristo. Niturabitahura kubera turacankana, niturabitahura kubera turacavugana nabi, niturabitahura kubera turacavuga ngo awa, niturabitahura na nubu niturabitahura. Ariko nitwatahura neza ivy'urukundo rwa Kristo tuzoba mu kunengesera kubumana gushitse. Haleluya. Tuzoba mu kunengesera gushitse nitwabitahura neza. Haleluya, haleluya. Tumenye neza ibijanye n'urukundo kuruta uko rwomenwa, kuruta uko abandi bo bitahura. Wewe urondere kubitahura ivy'urukundo rwa Kristo birushirije, uzoca umukunda gose. Bunya nitwatahura neza ivy'urukundo rwa Kristo niho bizokunda ko dushitsa ibwirizwa rikuru. Ibwirizwa rikuru rivuga ngo ukundisha Uhoraho umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, n'inkomezi zawe zose. Niryo bwirizwa rikuru. None burya uyu munsi jewe nawe dukunda Uhoraho n'inkomezi zacu zose, n'ubwenge bwacu bwose, imitima yacu yose. N'abandi batwaye imitima ntidushobora kuba twarayigabuyemwo kabiri. Umwe tukawuha abandi, tukawuha akazi, tukawuha ibi na biriya, imyitwarariko n'ibindi. Ntibirakunda. Burya n'ivyakunda tukamenya uru rukundo bizokunda dushitse ibwirizwa rikuru, bizokunda. Hanyuma niryo bwirizwa rikuru abigishwa bariko bamubaza bati mbega ibwirizwa rikuru niriye ko watubwiye amabwirizwa menshi 10 yose ngo nayandi nibiki. Na Mose yarigishije amabwirizwa amwe yavana ku musozi 10, ariko baravuga ngo hari nibindi vyenenako. None wotubwira ibwirizwa rikuru ukundisha Uhoraho umutima wawe wose.
n'inkomezi zawe zose n'ubwenge bwawe bwose. Acarungikanya arababwira ngo hari n'irindi rigira kabiri, ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Aho ni muri Matayo 22 ku murongo wa 37 na 38. Ku 39 haca havuga ngo amajambo yose y'abavugishwa bo n'ivyagezwe vyose vyenena kuri ayo mabwirizwa de, nukuvuga ibindi vyose kugira ngo bikunde ko tubishitsa neza, kugira ngo bikunde ko duhagarara neza tukanengesera, nimaka tubanze duhagarare neza muri ribwirizwa rikuru. Rero niho navuga ngo kumenya urukundo rwa Kristo uko gomenywa niturabimenya gose, niturarumenya gose. Wavumbwira ngo jewe ndamukunda Kristo, ndabizi ko yankunze, ndabizi ko yamfiriye, no, niturabitahura gose. Turondere gutahura gose bijanye n'urukundo rwa Kristo, niho bizokunda tugashitsa ibwirizwa rikuru. Hanyuma n'irya kabiri tukarishiza, tugaca dukundana, tugakunda bagenzi bacu nkuko natwe twikunda, niho bizoshoboka, niho bizokunda. Haleluya. Nsozera, reka nsozerere kuri uyu murongo wa 19 uri mu Bikorosayi 1. Umurongo wa 19 uraha mu Bikorosayi 1 haravuga ngo kuko Imana yahimbawe nuko ukunengesera kwayo kose kuba muri Kristo, kuba muri we. Haleluya. Imana vyarayihimbaye. Muzi n'amakuru ko Imana yafashe ingingo ikavuga ngo reka ukunengesera kwanje ndagushire muri Kristo Yesu. Kristo kubera ari we yaje akambara umubiri akabana natwe, yamurungikanye ukunengesera kose kugira ngo aje akambara umubiri bikunde tumuhamvye turonke ukunengesera. Twebwe twaramuhambije biciye mu batwitangiye imbere, za ntumwa zatwitangira imbere, kuko ivyo dufise uno munsi, ivyo tuvuga uyu munsi ni bimwe ba Yohana batubwira ngo ivyo twumvise, ivyo twabonye, ivyo twakora ko ivyo ngo nivyo tubabwira. Rero njewe nizera ivyo Yohana yanditse, nizera ivyo ba Petero bamubonye banditse. Uko kunengesera rero natwe rero yarafashe ingingo arakuduha, akubitsa muri Kristo kugira ngo nyene natwe tugira ukunengesera gushitse. Rero mu yandi majambo vyakire, akira ubuzima bunengesereye, kuko Imana yaramaze gufata ingingo, irafata ingingo ishiruka kunengesera muri Kristo kugira ngo uzomwakira wese abe mu buzima bunengesereye. Rero nimuze tuve mu vy'ubwana, tuve muri ivyo vya mbere, tutera imbere, twegera imbere mu vya Kristo, mu gutunganywa gose kugira dushike kuri uko kunengesera gushitse. Tuve mu vy'ubwana, tuve mu myidogo, tuve mu bitagira ikimazi mu izina rya Yesu, hanyuma dutunganywe gose twinjire muri uko kunengesera kubonegwa muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Ndasozereye mvuga ngo sanga ubuzima bunengesereye, sanga ubuzima bunengesereye. Ukaba wumva bitanengesereye ibya Kristo, kuko binengesereye uravyiyumvamwo, ukaba wumva bitanengesereye, nahaweho gufata ingingo. Fata ingingo utandukane, witandukanye n'ivyiki gihe, uhinduke gose. Fata ingingo ndagusavye, ufata ingingo yo kuba muri Yesu, ushinga imizi, ureke kumuvanga, ureke guhinduka maraya wo muri Yesu. Bamaraya n'abavanga Yesu bakaja muri Yesu bakongera bakamuvanga bageze hanze n'ibindi bitandukanye. Ubwo n'ubumaraya Bibiri yivuga, kirazira kumuvanga Yesu. Shinga imizi muri Yesu gusa, ibindi byose ubitera ibitugu, ibindi byose ubitera umugongo, ibindi byose uvyiyambure, ibindi byose uvyegeze kure. N'abakujana kure ya Yesu bashaka kugukura muri uko gushinga imizi, ubiyambure aho bizokunda ko dushika kuri uko kunengesera kuzuye. Ubuzima bwo kunengesera, ubuzima bunengesereye buraryoshe, butanga amahoro, butanga umwidegembyo
mwidegemvyo. Umuntu ari mu buzima bunengesereye niyanduranya n'abandi, narondera urwanko ku bandi. Oya, ubuzima bunengesereye butanga umwidegemvyo, ukumva ufise amahoro, ukumva nufise icuri kurapfa na mwene so, ukumva nyene yuko abantu bose n'amahoro bimeze neza. Uwo muntu aba ari mu buzima bunengesereye, kandi birashoboka kuko Imana yarafashe ingingo yo kubuduha ibiciye muri Kristo Yesu. Yabibikije muri Kristo, bwa bukuru, bwa bubasha, bwa bushobozi, byose yabibikije muri Kristo Yesu. Umwakira rero akemera kuguma muri we, akifatanya nawe akaramata, nukuri kunengesera arakugerako. Ndakwifurije kunengesera mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Sanze Imana iri mu ruhande rwacu,